ninde mu buzima bwiwe adakenewe kubonwa nk'umwe mu bantu badasanzwe, ninde mu buzima bwiwe adakenewe kubona yuko nk'umwe mu bantu bafise icubahiro, ninde mu buzima bwiwe adakeneye kubona mu mufuko wiwe hama hatadunduye kubera impapuro ziriyo, ahubwo hadunduye kubera agafaranga. Ninde mu buzima bwiwe adakeneye kubona konte yiwe inyuma y'igiharuro kimwe canke y'ibiharuro bibiri haza amazero arenze no guharura. Ibi ni imwe mu bintu twese biba bitubako, ariko ivyiyumviro uko dukura ndetse uko umuntu abona ibintu bigenda bitandukana. No musi tugiye kurabira hamwe umwe mu bagabo badasanzwe ari we yitwa Charles Chukfeni, umwe mu bagwizatunga badasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeye gupfa ari umukene ruhebwa nyuma y'uko yari atunze amamiliyari arenga 8 nosi ya none. Nizeye ko turi kumwe nanje, ari nawe mpamvu ndagusaba kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru tuguha aze aragushikira ku mwanya uje musi ya video. Urabona handitse Ivyacu TV, imbere yaho utawemeza ugafyenda kuri subscribe cyangwa kuri abone, hanyuma ukemeza ugakengera kugira ngo amakuru tuzoguha aze aragushikira ku mwanya. Igikorwa yagiye akora ari muzima vyatumye abandi bagwizatunga harimo nka Bill Gates, Warren Buffett ndetse na Jeff Bezos baboneraho nabo nyene bavuga ati ino bintu uri kurakora kandi ukiri muzima ni vyiza. Ku myaka ya 89 Chukfeni yabaye umwe mu bantu badasanzwe ndetse umwe mu bantu muri wese bakwiye kurabira, kuko gutanga bavuga yuko bizana umunezero kandi gutanga bizana umugisha mu buzima. Ibi ni navyo vyagiye bimubako, ndetse amafaranga yagiye aronka mu myaka 38 kwijana yamaze yakoze yinjiza amafaranga yagiye atanga aha na hariya. Ibi byose bikaba byarabaye kugira ngo ashobore kugira umunezero. Ibi kandi kaba yarabikoze akishije mu kigo ciwe kijejwe gufasha abantu. Chukfeni yavutse ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1931, nkuko nakubwiye kuri ubu afise imyaka 89, aho kuri ubu inyuma yo gutanga amafaranga atabarika, amafaranga atari make, asigaye yibera mu nzu y'ivyumba 2 na saro gusa, akujye nyine umuntu yibera muri dortoir, ndetse akaba yigira atana umudoga yifitiye, kandi akaba yifitiye n'isaha, yiyambarira n'agasaha k'amafaranga makeye, amadolari 15. Ikindi kandi nuko kuri ubu yibanira n'umudamu wiwe, aho babaye mu munezero inyuma y'uko yari amaze kuba atanga. Chukfeni yavutse igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1931 i Elizabeth muri New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze kuba akura yatanguye kuja mu bintu vy'urudandazo. Ku myaka 10 gusa yatanguye kuza adandaza amakarata y'umunsi w'amavuka wa Yezu Kristo, Christmas Day, ku muryango. Ibi bikaba vyaratumye atangura kuzarageranya agafaranga, ariko amaze gukura yagiye kuja mu gisirikare, aho yagiye kugwana intambara ya Korea. Muziko ya intambara idasanzwe, ariko Imana yarakinze aza kugaruka, aho yagiye atangura urudandazwa, azarashora impuzu za gisirikare azirungika ku basirikare bari basanzwe bari Uburayi. Ari naho yagiye akomeza ishure ryiwe kuri University ya Cornell University isanzwe iri muri Leta Zunze Ubumwe nyene za Amerika. Inyuma yo kubivamwo mu mwaka wa 1960 yatanguye guje cyo kimwe n'umugwizatunga Robert Miller ikigo cyo kudandaza ibikorwa vy'imitako, ibikorwa nyene vyo kwibeza ku kibuga c'indege, ariko bino bikorwa yadandaza bikaba atabitorezwa amatagisi. Ibi bikaba vyamwinjiriza amafaranga atagira ingano, ari navyo vyatumye kino kigo cha Duty Free Shoppers kimwinjiza amafaranga, yatumye azarinjiza amafaranga atari make
gushikaho aba umwe mu bantu badasanzwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri yashinze ikigo co gufasha abantu acita Philanthropic Foundation, aho muri kino kigo biciyemwo yagiye atanga imfashanyo aha na hariya zatumye gushika kuri uno munsi Chuck Feni aba umuntu adasanzwe. Mu buzima bwiwe yatanze amamiliyari arenga hafi 8, bivuze trillion hafi 18 z'amarundi. Muri zo imiliyari 7 n'ibice miliyoni 3 n'ibice 7 z'amadolari ya Amerika yashize mu bijanye n'indero canke uburezi. Muri byo imiliyari 1 yose yahihaye aho yize kuri Université Cornell, kandi yanatanze hafi miliyoni 870 mu guharanira agateka kazina muntu, miliyoni 62 mu bijanye no gukuraho igihano c'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri zo kandi yaratanze amamiliyoni ashika 76 mu gushigikira campaign canke gushigikira Obamacare. Yaratanze miliyoni zishika 700 z'amadolari ya Amerika mu bijanye n'ubuvuzi na cane cane mu gihugu ca Vietnam ndetse no muri Ireland, miliyoni 270 z'amadolari ya Amerika mu bijanye n'ubuvuzi nyene muri Ireland, miliyoni 170 mu bijanye no kubaka ishure rijanye no kuraba neza ibintu vy'ubwonko kuri University ya San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga twavuga yuko aheruka guhereza ko kuri uyu wa muri kw'icenda ku mwaka wa 2020 akaba ari miliyoni zishika 350, aho yazitanze mu iyubakwa ry'ishure ry'ivyerekeye itumanaho kuri University Roosevelt yo muri New York. Mu buzima bwiwe rero yabayeho atanga ibi, akaba ari navyo bituma aba umwe mu bagwizatunga badasanzwe cyane mu buzima, aho inyuma y'imyaka 89 yahisemwo kwibera umukene. Nkuko nabikubwiye, umukene adasanzwe, umukene atacafise, umukene afise bike ariko akabigira bike mu munezero. Mu buzima bwiwe rero ibi ngo yoba yarabitumwe n'igitabo yasomwe, aho yavuze ati si vyiza yuko nzoza gutanga canke abandi bazoza kuntangira ntakiriho, ahubwo ni vyiza yuko ntanga jewe nyene ubwanje nkiriho. Ibi bikaba vyatumye rero uno mugwizatunga aba umwe mu bantu badasanzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri gushika umwaka wa 2020. Muri iyo myaka 38 ashinze kino kigo ca Philanthropic Foundation, murumva yuko yatanze amafaranga atagira ingano miliyari 7.5 vy'amadolari ya Amerika. Kuri ubu asigaranye miliyoni gusa 200, miliyoni 200 zo kwibeshaho, aho aba mu nzu y'ivyumba 2 ndetse akagira n'isaro isanzwe, yigira n'amaguru. Ikindi kandi akaba abayeho ata muduga afise, ahubwo akagira ikirato kimwe. Hari abantu barondera kubaho mu buzima burenze bakibikaho amafaranga menshi, ariko ugasanga nta munezero babifiseho. Uno mugabo yasisigitse aho ndetse kuri ubu aza yaravuye no ku rutonde rw'abantu batunze za miliyari, nubwo abandi baba bipfuza kubaho batunze ama miliyari, aho yavuye ku rutonde rwa Forbes. Kuri ubu akaba yaravuyeho, aho akaba yitaho, akaba yanejejwe no kuba yitaho abandi gusumba uko anezezwa no kuba afise amafaranga tabarika kuri konti, mu gihe abona abandi babayeho mu buzima bubi. Ese uyu muntu ku bwawe umubona gute? Bikanenda gusabe nawe ugira icyo uvuze muri commentaire kuri kuno kwitanga, kuri uno mutima wa Chuck Feni Charles ku myaka 89 yakoze kandi yagezeho, ndetse n'umugore wiwe Helga kuri ubu basanzwe bibera muri San Francisco, bakabaho mu buzima
busanzwe cyane nk'ubwo abandi bantu baba basanzwe babayeho. Ndagusavye rero uje muri commentaire utubwire uko mubibona, ari nako ugira gusangiza video, ukaba wanejejwe ushireko like nayo ibikenewe mu kugira ngo nyene mutwereke iko turi kumwe, ariko utanejejwe naho dislike nayo ibikenewe kuko bitwereka ivyo tuba dukwiye gukora n'ivyo tuba dukwiye gukora. Nizere yuko washimishijwe, ndagushimira. Thank you.